ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Muri kumwe na Jewe Pastor Jean Miburo, umwungere mukuru w'ishengero Irembo ry'Intama. Nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Turi ku munsi wa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ndabibutse ko turi mu mwaka wa excellence, umwaka wa karenzo, kandi turi mu kwezi kwa gatatu, ukwezi kwitiriwe kubaka ibicaniro. Turiko turarabira hamwe ibishobora gutuma ubuzima bwacu bukomera, ibishobora gutuma ubuzima bwacu butera imbere, kandi ibishobora gutuma ubuzima bwacu bunesha. Kuko Bibiliya iratubwira ngo indabo turigana saba inyama n'amaraso, ariko n'abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mu kirere. Ugerageje kuraba ubuzima tubayemo bugizwe n'ubuzima bw'intambara z'ibicaniro, kandi igicaniro kinesha ikindi gicaniro nico kirongora ubuzima bw'umuntu. Ndasurinya neza, igicaniro kinesha ikindi gicaniro nico gicaniro usanga kirongora ubuzima bw'umuntu. Kandi twarabibonye neza cane yuko igihe utubatse igicaniro cawe, ico uhurirako n'Imana kugira ngo munywanye, usanga uriko urabomogwa canke ukurikiranwa n'ibicaniro vyubatswe n'abandi bantu. Rero akaryo ko gushobora gusambura canke guhagarika ibicaniro vyubatswe n'abandi bantu bikurikirana ubuzima bw'iwawe, utegerezwa kubanza kumenya neza ko ivyo bitegwa nuko ushobora kubaka igicaniro cawe. Iki ni ikintu utegerezwa kumenya mu buzima kugira ngo ubuzima bwawe bugire ikibubohoke. Rero muri ino ndwi tugiye kwigira hamwe ijambo mu kuraba uburyo dushobora kubomora canke gusangangura ibicaniro bitumanura canke ibicaniro bidushira hasi. Hari ibicaniro bidakundira ko umuntu aduga, hari ibicaniro bidakundira ko umuntu azamuka, hari ibicaniro bidakundira ko umuntu atera imbere. Igihe cose umuntu agerageje kuduga ingazi runaka, ugasanga ibicaniro bimushira hasi malgré amaeforo y'umuntu, malgré ubwigoro, ariko ugasanga yama yisanga hasi. N'ibicaniro bidakunda ko umuntu ashobora kuduga. Ndashaka rero turabe ijambo ry'Imana riri buturongore kuri uyu munsi wa mbere, kugira ngo dushobore gutangura indwi dufise imbaraga zo gushobora kubomora ku ibicaniro bidushira hasi, mu ntumbero yo kubaka ibicaniro bizamura ubuzima bwacu. Ndashaka tuzingurire igitabo ca Samweli ca mbere, ibice 16 ku murongo wa 10. Haravuga ngo nuko Isayi yerekana undi mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli abarira Isayi ati abasibo Uhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati hasigaye umuhererezi, ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubwira ati tuma uja kumuhamagara, kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati va hasi umusuke ko amavuta, kuko wa wundi ari uwo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Haleluya. Ugerageje kuraba iyi nkuru itwereka ubuzima bwa Dawidi. Bibiliya itubwira neza ko Dawidi ari mwene Isayi. Igihe Imana yashatse kurobanura umwana wo mu nda ya Isayi, Bibiliya iratwereka ingene Imana yashizeho urutonde kugira ngo ishobore kurobanura umwana. Bibiliya iratwereka neza ko Isayi yari afise abahungu 8, ariko muri abo bahungu 8 turabona imfura 3 bakurikirana bose bari mu gisirikare, ariko umuhererezi we yari mu ishamba. Mubanze muvyibuke, muri kamere y'abantu tubona neza ko umwana wa mbere akundwa n'umwana w'imfura, ariko umwana wa kabiri akundwa n'umwana w'umuhererezi.
ariko kuri Isayi ntibyari bimeze gutyo. Ugerageje kuraba ubuzima yari abayemwo, Bibiliya itwereka neza ko Samweli yamurungitse kuragira, si kubera ko yari abishoboye gusa, ariko biraboneka neza ko hari imbaraga z'ubuzima bwari ko buramushira hasi. Raba rero igihe Imana yashima kuja kurobanura mu muryango wa Isayi, Bibiliya itwereka ko Isayi yazanye abahungu biwe. Samweli aravye uwa mbere avuga ati wow, n'uwo Imana ikunze, ariko Imana iravuga ati oya suyu. Hama Isayi azana uwa kabiri, uwa gatatu, kugeza ku bahungu ndwi biwe bose arabura. Biraboneka neza ko Isayi siwe yavuze ngo urumva ngo reka mpamagare Samweli. Biraboneka neza yuko Samweli yavuze ati none Imana yambeshe. Hama arahinduka ati mbega nta wundi mwana. Isayi aca yibuka ati ndafise akana kari inyuma y'intama. Ugerageje kuraba Dawidi nubwo mu muryango arafise ikibanza cotuma yibukwa akundwa, ariko ugerageje kuraba hariho imbaraga zamushira hasi. Mu maso ya se, mu mutwe wa se aribagirikana, hama ntibanamwibuka. Ariko ugerageje kuraba uyu munsi bamaze kukuvuga ati kari inyuma y'intama, ni Imana gusa yavuze ngo yabwiye Samweli ati nituri burye nituri bunywe atarashobora kuza. Basi nubwo muri aba bantu ndwi bahevye babuze, basi tugerageze kuraba akanyuma ko Imana ishobora kugashima. Ego Samweli ntiyarafise, Dawidi ntiyarafise ibintu ushobora guhagarara ko vyotuma umuntu aba impressione nka mukuru wiwe, ariko yarafise umutima bivanye n'igicaniro yubatse ku buzima bwiwe. Uzugerageze gusoma igitabo citwa Princess Betisheba, niwe ushobora kumenya amakuru n'amateka ya Dawidi. Nico gituma rero tugerageje kuraba Dawidi aje, turabona neza ko Dawidi ego yazungurutswe na bene se, ariko tubanze kwanza tubivuke ko mu maso no mu mutima wa se ntiyaracibuka, kuko hari igicaniro kimushira hasi. Ubu nibwo buzima tubayemwo mu buzima bene data, ugasanga tubayeho mu buzima hari ibicaniro bigwanya ubuzima bwacu mu kubushira hasi. Ugasanga uvukana n'abantu bangaye mu muryango, ariko kubera ko uyu munsi atacu ufise, kubera ko atacu urubaka, uyu munsi bakahamagara inama bakavuga ngo mbega uyu twomuhamagara duterera icyahe ciyumviro. Nigiye uyu munsi mu buzima usanze hari ikintu gishaka kuduza ubuzima bw'iwawe, warize uramenya, ariko uyu munsi ugerageje kuraba ababaye abanyuma uyu munsi bararonse akazi kandi baronka ibibanza bikomeye cyane gose mu gishingo wabo wa mbere, uyu munsi uguma ubona hariho isubira inyuma mu buzima bw'iwawe. Ni kubera iki? Ni kubera ko ibicaniro birashobora kuba imbaraga zikubita ubuzima bw'iwawe. Mu gishingo hariyo ubushobozi bushaka kukuduza, ugasanga hariyo ubushobozi buri kubamanura ubuzima bw'iwawe. Rero ibicaniro, hari ibicaniro usanga bivanye n'abakoreye ko amasezerano, bivanye n'isi y'imwemu, ugasanga biriko bimanura ubuzima bw'iwawe. Ariko wagerageza kuraba effort urazifise, amapotentiel urayafise, ibiboneka Imana yohagarara ko urabifise, ariko ugerageje kuraba hari imbaraga ziguma zigushira hasi, hari imbaraga ziguma zigukubita hasi. Uko biri kose uyu munsi amaforo yawe usanga agwa mu mazi, uyu munsi ugasanga n'ubuzima bw'iwawe ibibazo urabikora ukabimenya ukabitora, ariko buri munsi hama hari imbaraga zituma abandi bakurengana, ugasanga abaronse 15% baronse ikibanza cawe kandi waronse 99%. Kubera iki? Hariho imbaraga canke ibicaniro usanga bihaguruka gukurura ubuzima bwacu ngo bubushire hasi. Ni naco gutuma rero ni ngombwa umuntu yubaka igicaniro gishobora gupomora ibicaniro vyabayeho, kugira ngo dushobore gusanga imbaraga z'igicaniro ziriko zirazamura ubuzima bwacu. Tubanze tuvyibuke bavukanye banje, ibicaniro niki? Igicaniro ni kibanza umuntu arahuriramwo n'Imana, maze shikanwa rikaba igikorwa kinywanisha umuntu n'Imana. Rero nico gutuma mu buzima umuntu ategereza kubaka igicaniro cy'ubuzima bwiwe. Igicaniro kuko n'ahantu haba uguhanahana amasezerano. Imana ikaguha isezerano, wowe ukayiha isezerano, hama iryo sezerano rikaba inkomezi zikomeza igicaniro cy'ubuzima bwawe. Kuri uyu munsi wa mbere rero ndashaka dutangurane n'iyi ndwi y'ubuzima bwo gutangura kubomora ibicaniro. Uyu munsi urashobora kubona imbaraga zigukurikirana, ukabona imbaraga zigushira hasi, ukabona ko biri kose malgré effort yawe hari ikintu ko kiragukubita hasi, ni imbaraga z'ibicaniro. Ariko nagenda kubwire ngo uko umuntu yubaka igicaniro c'Imana nzima, niko ibicaniro vy'abadayimoni bitangura gusezera, bitangura gukubita hasi, canke bitangura gutanga imihoho ku buzima bw'umuntu. Rero kuri uyu munsi wa mbere numva ntashaka kuvuga birebire, ariko ndashaka dufate umwanya
wo gusenga Imana. Nawe ujya dutanguye indwi, ndashaka dufata akanya ko gusenga Imana, dufata akanya ko kwinginga Imana no kubaka igicaniro cy'ubuzima bwacu mu mwanya w'agaciro. Muri saa 11 y'igitondo ndashaka dusenge, ndashaka turondera Imana. Erega itiro ntirishobora kungura ikintu na kimwe, ariko utegereza kubaho ufise umwanya w'agaciro mu buzima bw'iwawe, gukangura ubuzima bw'amasengesho, ukangura ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, ukangura ubuzima bwo kurondera Imana ku buzima bw'iwawe. Umuco w'Imana ukurasire, imbaraga z'Imana zicagagura imigozi iriko irafata ubuzima bwawe ikabubuza gusenga, iriko irafata ubuzima bwawe ikabuza kururumba, iriko irabuza ubuzima bwawe ikabubuza uyu munsi guhagarara ku gicaniro. Ndashaka rero uyu munsi dusenge. Raba sheketere mekura basandere bosha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, abana bawe duhagaze imbere yawe kandi duciye bugufi imbere y'inyonga zawe. Aho Mwami Imana twaje muri kino gitondo, turazi neza ko we uri Imana. Igihe cyose twubatse imigenderanire myiza ishika, tuba turiko turubaka igicaniro nk'ihuriro ryacu na wewe, aho ubuzima bwacu bushobora Mwami kwipakurura imbere yawe, ubuzima bwawe bukipakurura bukitera muri twebwe, tukabaho ubuzima Mwami butava ku bicaniro vyubatswe n'abandi bantu, kesasa abo mu miryango yacu, kesasa abo mu isi y'imwe mu barondera ubuzima bwacu, ariko tukabaho ubuzima bwubatswe ku gicaniro gikomoka ku Mana. Erega ni wowe Mana wavuze ngo uzi ivyiyumviro twiyumvirako, si ivy'ibyago, si ivy'amakuba, ni ivyiyumviro vyiza, ni ivyiyumviro vy'amahoro, kugira ngo tugire umunezero muri kazoza. Erega Mwami, ni igicaniro cyawe kitubwira neza yuko utuzi kuva tukiri mu nda ya mama wacu, kandi waturemeye Mwami kugira ngo tuze tuba bavugishwa. Ni wavuze ko watugize umutwe ntatugira imirizo. Ni naco gituma Mwami Imana turashaka kubakira ubuzima bwacu Mwami Imana mu izina rya Yesu ku bicaniro. Ni naco gituma Mana dusenze nk'abana bawe, kugira ngo vy'izina rya Yesu Kristo ucanire Mwami Imana ubuzima bw'amasengesho muri twebwe. Intege nke ziriko zirakubita ubuzima bwacu, kugira ngo tube ubuzima Mwami bugendeshwa, bubadomine Mwami n'ibicaniro vyubatswe n'abandi bantu, n'ibicaniro vyaho tubaye, n'ibicaniro vyaho ducometse. Mu izina rya Yesu Mwami Imana turabwanse, ariko turasenga Mana bukangure mu mitima yacu, ukangure ubuzima bwacu, uhatere mu buzima bw'amasengesho. Mana ndasenze mu muriro wawe, Mana ndasenze mu muco wawe, urasire mu mitima yacu, umurikire mu bugingo bwacu, kugira ngo mutanga bugingo duhagarare Mwami Imana. Ino saa 11 abana bawe turi imbere yawe, twese turiko turasenga, ntibariko barumviriza amasengesho yanje, ahubwo twese turiko turasenga kugira ngo dushobore kubaka igicaniro kiduhuza na wewe Mwami, kiduhuza na wewe. Hari ibicaniro bikurikirana ubuzima bwacu, ibicaniro bitumanura, ibicaniro bidushira hasi, nkuko dushobora kubona mu buzima bwa Dawidi yari karagwana Mwami n'ibicaniro bimushira hasi, niko natwe mu buzima bwacu usanga hari ibicaniro Mwami bidushira hasi, mu buzima bwo mu buryo bw'impwemo, mu buzima bwo mu buryo bw'umushaha. Uyu munsi twanezerwa, umunsi umwe tukicurikira indwi yose mu buzima bw'ibifadika. Uyu munsi twacirwa akayira gato, inzira zikugagwa imyaka, kandi Mwami dufise ivyo uhagararako n'ibihe vyo uhagararako kugira ngo biducire inzira, ariko ugasanga hari izindi mbaraga ziriko zirakubita hasi ubuzima bwacu. Ariko natwe bivanye no guhishurirwa imbaraga z'igicaniro, natwe twaje imbere yawe duhindukira ibicaniro bikora tugwanya, ibicaniro by'abadayimoni, ibicaniro by'abapfumu, ibicaniro by'abarozi ibicaniro Mwami bifatanye n'ibijyanye n'imiryango yacu, turabibomora mu izina rya Yesu. Ibicaniro bishaka kununuza inkomezi z'ikimana, ibicaniro bishaka kununuza inkomezi z'ikimana, ibicaniro bishaka gukubita hasi ubuzima bwacu, ariko Mwami turabibomora. Turashaka Mana ukangura ubuzima bwacu, ubuzima Mwami Imana by'ukuri bwo gusenga, kurimbura ijambo ryawe, kugira ngo dushobore kubaho ubuzima bufise imbaraga Mana. Mbezagiye aba bana bawe, mbezagiye abana bawe, iritiro ry'akayombekere mu izina rya Yesu rikugweho, ariko ubushobozi bwawe bazamure kandi bashire hejuru Mwami. No muri intango y'ino ndwi Mwami, twatuye ubuntu ku bana bawe, twatuye imbaraga ku bana bawe,
ubagirire neza, ubatera intege, ububake mwami Imana mu buzima bushasha. Uzoba ukoze umuco barasire, imbaraga zawe zibatera igitutu, mwami ukuboko kwawe kubomore ibishaka kubabomora, nyamara ubuntu bwawe bubashire hejuru kandi bubateramire kugira ngo bakomeze kubona ibihe by'impemburo biza ku buzima bwabo. Gendana nabo, batera intege, bakomeze, ubahe gushikama, babona ibihe by'impemburo biza ku buzima bwabo. Ubahe indwi nziza y'ubuntu no kururanirwa. Icubahiro n'ikibi cawe mwami, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Umwami Imana abahe umugisha, mugire intango y'indwi nziza. Ku munsi wa kabiri ejo tuzorushirizaho kubana namwe muri ubu buzima. Yesu abahe umugisha cyane. Kurikirana ikiganiro umutima w'ubugingo kiba buri munsi igihe cy'isaha 11 z'igitondo, mukaba mugishikirizwa n'umungere w'ishengero Irembo ry'Intama mu Burundi, Pasteur Jean Miburo. Mufise ico mubaza murashobora kutwakura cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi ku nimero 79 575 272 79 575 272. Murakoze.